Bamwe mu bapolisi baba mu ikambi icungera umukuru w'igihugu ndetse kandi bakaba barahoze ari abagendanira hafi umukuru w'igihugu nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye baba bafashwe muri uwo batari mu maboko yabo. Biravugwa yuko hari dosiye barimwo, inavugwa kandi ko bo bahagarikiwe n'ibihangange bikomeye cyane mu nzego z'umutekano, cyane n'ubundi muri aba bahagarariye amakambi ndetse n'abajejwe amabanga ahambaye muri etat majoro y'igihugu. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mubonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Nimwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi. Kabara amakuru tuzagaruka kuri byinshi bitandukanye cyane ko biriko biravugwa mu gisata c'umutekano, igisata c'amagara y'abantu ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye biriko biravugwa ijya nino. Ni dosiye benshi batariko baravuga ko rumwe muri kano kanya, ni dosiye ivugwa ry'abapolisi batanu bivugwa yuko murantungana abapolisi batandatu bivugwa yuko aba bose bagendanira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Hari dosiye yabo RP ivuga ko abapolisi bari bamaze imyaka n'imyaka bakora ayo mabi bakaba barayakoresha kandi imodoka zerekeza umukuru w'igihugu harimo amavewiti, pick-up, ambulance n'izindi nyinshi, ariko ahanini bagakoresha imodoka zikorera kwa ntare canke ze zikoreshwa n'umugwi ugendanira umukuru w'igihugu nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye. Bamwe bati abapolisi bakora ntibavyituma bonyene kuko baba bahagarikiwe n'ibindi bihangange bikomeye mu nzego z'umutekano, yoba abahagarariye abacungera umutekano ku kirimba c'umukuru w'igihugu, abagendanira umukuru w'igihugu ndetse n'abandi bafise amabanga ahambaye mu biro bikuru vya gisirikare canke se muri chef d'état majoro ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abapolisi rero bafashwe akaba ari premier sergent de police Manirambona Pascal, akazamwo AP2 Ndayize Jean Marie, corporal chef de police Miburo Jacques, corporal chef de police Ndaruzaniye Meritusi, AP2 Irutinga Province ndetse na AP2 Aishakiye Pacifique nkuko tuza kubagarukako. Sivyo kandi turaza kugaruka ku bandi batandukanye. Hari nundi yitwa Kapiteni Pacifique Ndikuri, uyu akaba ari intware mu gipolisi c'u Burundi ariko atazwi na benshi. Hari umupolisi yamye akundwa cyane n'umukuru w'igihugu, akama hafi yiwe bagakinana umupira hafi imisi yose, hanyuma bakamutuma igikorwa akacanka. Uyu Kapiteni Pacifique Ndikuri nawe yarabishoboye naho vyamutwaye agatwe. Uyu nawe turaza kumugaruka ko muri ano makuru ku buryo burambuye. Mfyonde subscribe canke sabone ni mutarafyonda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo kandi baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Muhuza TV ndabaye kaze muri ano makuru. Baba polisi Petero Nkurikiye Aisha iyo bakura imodoka z'igipolisi bakoresha mu kunyuruza abantu no mu kwiba saba ari bo bose. Aba bahora bagendanira umukuru w'igihugu, amazina yabo ni premier sergent de police Manirambona Pascal, akazamwo Ndayize Jean Marie, corporal chef de police Miburo Jacques, corporal chef de police Ndaruzaniye Meritusi, Irutinga Province ndetse na Aishakiye Pacifique. Radio RPA irongowe n'umumenyesha makuru Bob Rugurika yavuze ko abapolisi bari bamaze imyaka biba kandi banyuruza abantu. Muri ayo mabi bakoresha imodoka zerekeza umukuru w'igihugu. Nirya mbere vyumvikanye abapolisi bakora ku kirimba c'umukuru w'igihugu bifashishije imodoka zihambaye zo mu mutekano w'igihugu, harimo nk'amavewiti. Aya mavewiti akaba ari imodoka zisanzwe zizwi ko ziyungurizamwo abategetsi bahambaye cyane mu nzego zitandukanye z'igihugu, harimo nk'abashikiranganje ndetse n'ibindi bihangange mu nzego za politike ndetse n'iz'igisirikare. Akazamwo pick-up ndetse kandi ngaba baranakoresha ambulance yo ku kirimba c'umukuru w'igihugu inshuro zitari nke cyane n'izindi modoka. RP ikemeza ko bakoze amabi menshi kandi ko basa n'abari bakingiwe namwe mu bihangange tutari twamenya imyidondoro yavyo. Muti rero ubwo bazomara kabiri mu munyororo. Hari abandi bigeze kwerekanwa na Petero Nkurikiye nkuko ariko nabo ntibamaze kabiri mu mpimba. Umwe muri bo ubatwara imbonera kure zose ziri kugwana muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo yitwa Willy Habarishize batazira kanyisha, yitwa ko asigaye ari General de Brigade. Uyu akorana n'igisirikare cy'u Burundi yambaye umwambaro wa gisirikare, agabwa na CNDD-FDD, arinjira mu Burundi n'ingabo zimugendanira hanyuma agasubira muri Kongo. Kenshi ngo burya Petero Nkurikiye yerekana ngo afashwe inkozi z'ikibi iyo ari izegamiye ubutegetsi, bisigara bimeze nk'ibikino gusa nkuko benshi babivuga.
nubwo kandi abapolisi bo bamye bakora ikibi kibishe hari undi mupolisi yagendanira umukuru w'igihugu ndetse akama hafi ye bagakina n'agapira bakamutumwa igikorwa ariko akacanka. Uyu nubwo benshi batamuzi ariko afatwa nk'intwari. Uyu ni Captain Pacifique Ndikuriyo. Captain Pacifique Ndikuriyo we yarabishoboye naho vyamutwaye agatwe. Captain Pacifique Ndikuriyo yakinana agapira na President Nkurunziza imisi yose yari mu bajejwe gucunga umutekano wiwe. Pacifique Ndikuriyo yava mu muryango w'abasendede FDD bakomeye. Mukuru yatwara umugwi w'amahujejwe ibibazo byo kwivuna abansi n'umutekano mu nama nshinga amateka. Captain Pacifique Ndikuriyo yatumwe kurongora umugwi w'abari batumwe kwica Ernest Manirumva hari mu ijoro ry'igenekerezo y'umunani rishigenekerezo y'icenda na mukiza umwaka wa 2009 nawe aravyanka. Yahabwiye ati ukwemera kwanje ntikunde kurira kwicira umuntu ubusa. Captain Pacifique Ndikuriyo nawe yaciye agandagurwa indwi zitatu gusa inyuma ya Manirumva ku igenekerezo ya 30 ndamukiza umwaka wa 2009. Intwari niyo rero tugira tugaruke ko muri iyi nkuru. Reka tugaruke ku munsi wa nyuma wa Captain Pacifique Ndikuriyo. Hari ku igenekerezo ya 30 ndamukiza umwaka wa 2009. Uwo munsi na bikorwa vyinshi Captain Pacifique Ndikuriyo yakoze. Bwaca aja mu nyigisho z'inyamiramabi Ingozi araheza aja gusaba bamutwara uruhusha bita uruhusha rwamurekura kuja Ingozi bukeye. Avuyeyo hari umugenzi bafasha akanya baricara barasangira mu gisagara ca Bujumbura. Inyuma y'umutaga yaratashaho yaba kwibarabara rya 11 ku Mutakura ageze muhira ahari saa 9 yarapfunguye gato acaja kuryama. Isaha 12 z'umugoroba Captain Pacifique Ndikuriyo yaravyutse yumva atameze neza aroga acaja kuramutsa umugenzi yaba kwibarabara rya 13 ku Mutakura. Isaha 5:20 z'ijoro yaragarutse muhira asanga umwe mu bapolisi babiri bamucungera batazira mwarabusi hari abajije yari bamwishiye ko ari karakizura. Pacifique Ndikuriyo yarinjiye mu nzu aca sohokana inkoho nini Kalashnikov AK47 yicara hanze gusama kayaga. Yoba hari ico yarike ku mugoroba ni kibazo bibaza ngo ubundi ntiyahora asohokana inkoho nini yagumana pistole gusa. Aho hanze yahamaze akanya gato cyane yicaye aca humvikana amasase menshi. Isaha 5:45 z'ijoro Captain Pacifique Ndikuriyo yarahejeje kwicwa. Nyuma y'akanya gato cyane ajeje kwicwa imodoka y'igipolisi yari ihagaze gutora ikiziga. Mbere yuko Pacifique Ndikuriyo yicwa hari imodoka y'igipolisi yari yagumye itembera ku Mutakura ikazira siga abapolisi atari hake. Wa mupolisi mwarabu nawe harabamubonye ari kumwe n'abapolisi batandatu bo bari bubishe Captain Pacifique Ndikuriyo. Bukeye inkoho ya Captain Pacifique Ndikuriyo yatoye ku ibarabara rya 13 aho ku Mutakura. Nuko intwazangabo y'igihugu ibiragiye. President Nkurunziza ntigeze abaza abamwiciye ujejwe kumucungera. Umupolisi batazira mwarabu n'undi umwe yararira kwa Pacifique Ndikuriyo barahagaritswe gatoya hanyuma bararekugwa. Nta numwe yakurikiranywe. Dossier ntigeze kandi shika no muri sentare. Nuko urupfu rw'intwazangabo y'igihugu yari ijejwe gucungera umukuru w'igihugu ruba akamezwe n'ingoma. Mu Gifaransa bakavuga ati affaire classe sans suite. Captain Pacifique Ndikuriyo yari yanse kugandagura iyindi ntwari yitwa Ernest Manirumva. Muti kubera iki? Reka tubigaruke ko. Muri ndamukiza umwaka wa 2009 Captain Pacifique Ndikuriyo yari hawe igikorwa kigoye cyane kurongora umugwi warujejwe kugandagura Ernest Manirumva icegera cy'umukuru wa Orukome. Pacifique Ndikuriyo yari yitavye inama zategura iryo gandagurwa ariko hageze kurishira mu ngiro ararahira kujana na bagenzi yo gukora iryo bara. Amasoko yo mu gipolisi akavuga ko Pacifique Ndikuriyo yavuze ko ukwemera kwe kutamwemerera gusesa amaraso y'inzira karengane. Aha rero ngo ntiyamenye ko mu kwanka kwica Manirumva sinye urupfu rwiwe. Ernest Manirumva yaragandaguye mu ijoro ry'igenekerezo y'umunani rishigenekerezo y'icenda na mukiza umwaka wa 2009. Yazize amatoza ariko arakora ku bigwanisho vyagurwa n'igipolisi ariko nibishike mu bubiko bw'igipolisi. Inkoho 40,000 zareka kugurwa mu gihugu ca Malaysia zica zijanwa ku kirimba kwa President Nkurunziza. Amatohoza ya ONU yarerekanye ko zimwe muri zo nkoho zahabwa FDLR muri Congo. Izindi President Nkurunziza General Adolphe Nshimiyimana na General Adolphe Nshimiyimana bari bazigendeye akagwi kimbonera kure bariko barategura guha inyigisho za gisirikare. No kuvuga ko amatohoza ya Manirumva kwari gukora mu jisho ry'ubutegetsi. Ntibimenyerewe ko mu nzego z'u Burundi z'umutekano haba abantu banka amategeko yo kwica inzira karengane. Hamenyerewe ahubwo abemera gukora amabi yose batumwa kugira bakundwe kandi baduzwe amapete.
ivyo Captain Pacifique Ndikuriyo yakoze yarabizi neza ko bishobora kumutwara agatwe. Uyu muntu ngo arakwiriye kwandika mu ntwari z'u Burundi akazobera akarorero abari mu nzego z'umutekano z'u Burundi bose. Uyu munsi Uburundi bwikuye ko intwaro y'agahotora ya CNDD FDD Captain Pacifique Ndikuriyo ngo arakwiriye kuzohora yibukwa, hakabaho ibarabara rimwitirwa canke inyubako y'iteka yitirirwa izina ryiwe. Captain Pacifique Ndikuriyo araduha icizere ko abari mu nzego z'umutekano bose atari abahemu, ko harimwo intwari zishobora guhagarara iteka n'ukuri. Imana imuduhere uburuhuko bwiza. Sivyo gusa tugaruka ko muri ano makuru, kuko hari n'ibindi tuza kugaruka ko biri muri dosiye zigiye zitandukanye. Ibarabara rya Gwegura Rugazi, abanyagihugu baridoga ko bamaze imyaka 3 bahendwa ko rigira arikogwe. Uti twebwe turi n'ikibazo cy'ibarabara, mu bisanzwe mvuka mu ntara kera yitwa Kayanza, ubu turi muri Butanyerera. Twebwe kuva mu mwaka wa 2015 twagumye dutaka ku kibazo cy'ibarabara riva mu Rwegura riduga rija muri zone Rugazi. Zone Rugazi kandi kabisanzwe ivamo ibintu byinshi kandi binafise agaciro nk'akarorero n'ibiraya n'icayi. Ariko tuguma dutaka ko atabarabara. Leta umengo ntibibona. Mu mwaka wa 2023 baraduhenze ko baza gupima na nubu vyaranse. Ubu hoho vyarunyutse. Turavye ku ikarata turabona ko dufise ibarabara rihamba ry'igihugu RN22 ariko rigezemwo nakamaramaza. Umengo ntirizwi, ubu ryarononekaye cyane. Ibigunguzi biguma birigwamwo rikanabomoka ku buryo atani moto yorengana. Imodoka y'urumva ni kibazo. Rero twashaka rwose bagire ico babikoze ko. Umushikiranganje Damien Nkurajejwe iki gisata be na Buramatari Victor Segasago atwara Butanyerera ngo barakwiriye kwishikira muri rino barabara maze bagafata ingingo zibereye zo kubatabara. Barabara niryo kwitwa iry'igihugu RN22 ngo ribe rimeze ukuraho. Bamwe batese koko yamona kazoza abategetsi bamwe batubwira umunsi ku munsi yoba izoshikwako. Ni mugiye kandi mu yandi makuru ariko aravugwa, ni inkuru ibabaje cyane vyabereye mu kambi y'impunzi ya Kakuma mu gihugu ca Kenya, aho impunzi y'umurundi yoba yahaboneye ibara. Isoko rinini ry'umurundi w'impunzi ryarahiye riratokombera. Umuriro utaramenyekana aho waturutse waratikije isoko nini yitwa Bujumbura Shop y'impunzi y'umurundi w'impunzi iri mu karere ka Kakuma ya kabiri, block ya kabiri. Ivyo none bikaba bifise agaciro karenga imiliyoni 5 z'amashiringi ya Kenya. Aya ni amahera menshi cyane. Uwo muriro wadutse mu ntango z'umugoroba wo ku munsi wa mbere. Yaba nyene iyo mangazine cyangwa abapolisi bacitse batevye, nta numwe yashoboye kumenya ico muriro wavuyeko. Umuriro wazananye imbere mu nzu, hakabakekwa impanuka y'umuyaga nkuba ni ku isoko ryo hafi ribivuga. Iyo soko nini yari yuzuye ibipfungurwa, ibinyobwa n'impuzu. Nyene ryo ni umudandaza uzwi cyane muri iki gice. Abadandaza bato bato baza kuranguriwe, kandi ni umuserukizi mu gutanga ibipfungurwa vya PAM, ishiramwe mpuzamakungu rijejwe ibipfungurwa. Ivyo rero bikamuhesha icyubahiro kinini muri iyi kambi, niko iryo soko ryongerako. Naho atabajejwe kuzimya umuriro bahari, impunzi zo mu miryango yose zaragerageje kuzimya ariko birananirana. Ivyo rero bikerekana ko mwene yo magazine yarabanye neza cyane n'abandi. Mu gikorwa cyo gutanga ibipfungurwa kiri hafi yo gutangura, abahaba barafise ubwoba ko batewe bishobora guteba, kuko uwo muriro witeye umwe muri bakuru batanga ibifungurwa vya PAM muri ako gace. Bagasaba ko iryo shiramwe gufata ingingo zihuta, kandi bigasaba ko hashirwaho amakamyo menshi azimya umuriro kugira ngo bakinge ivyo vyago nk'ivyo mu gihe kiri imbere. Nubwo iyo mpanuka yabaye, nta muntu numwe yasize ubuzima. Ikambi ya Kakuma hamwe n'igice cyayo kinini ca Korobeyi ubirimo impunzi zirenga 250 harimo ibihumbi 25 vy'abarundi, ndetse bikanavuga ko bahanzwe n'ubukozi bw'ikibi buriko buriyongera muri iyi minsi. Ibikabije kandi mu gihe hari ibiriko biravugwa cyane no mu ikambi ya Musongati. Imiriro yisubiza mu ikambi ya Musenyi, impungenge ziriyongera ku mpunzi z'abanyekongo. Urukurikirane rw'imiriro yisubiza mu ikambi ya Musenyi ya kabiri muri komine Musongati, intara ya Burunga mu manuko bw'igihugu, ruriko ruratera amakenga mu mpunzi z'abanyekongo. Mu gihe kitarenga ukwezi kumwe, amahema ashikane yarahiye aratokombera. Imiryango imwe isigara itagira hikiko musaya, bikunyura ubuzima bubi bari basanzwe barimwo. Iyo miriro yose yabaye ku mazu yo muri iyo kambi, aho inyubako nyinshi zubatswe mu bikoresho bidakomeye kandi vyoroshe gufatwa n'umuriro. Mu gihe igituma vy'ukuri uwo muriro kitaramenyekana neza, amakuru atandukanye avuga ko guteka mu mahema bishobora kuba ari yo mvo.
Iyo miriro rero ngiratera uruhombo rukomeye ku miryango ihisha ibintu. Imatera, ibipfungurwa, impuzu n'ibindi bintu vyankenerwa birasha bigatokombera mu kanya gato bigasiga bene vyo mu buzima bubi cyane. Furaha umwe mu baba mwikambi ya Musenyi ya kabiri avuga ati kenshi umuriro utangura igihe turiko turateka mu mahema naho tutavyifuza. Ivyo bikoresho bisha n'ingoga mu gihe bifashwe n'umuriro bigatuma tutaronka umwanya wo gukiza ivyacu. Ntande mahitamo dufise atari ugucana muri ayo mahema ariko biratubangamira cyane twebwe n'abana bacu. Umwanya gukiza ivyo dufise nta yindi nzira dufise atari ugutekera imbere ariko vyaba bibi cyane kuri twebwe no ku bana bacu. Kubera izo ngorane impunzi zibandanya gusaba HCR bamwe n'abafatanya bikorwa bazo kuyifasha. Bamwe bagasaba ko hubakwa inzu zikomeye kandi kugira hagabanuke ingorane z'imiriro yama yaduka. Moize umwe mu mpunzi agasaba ati turasavye HCR hamwe na Onepura ibiro vy'igihugu bijejwe gukingira impunzi n'abatagira ubwene gihugu kutwubakira amazu yubakishijwe ibikoresho bikomeye no gushira amaziko hanira akomeye. Ivyo rero vyogabanya cyane ingorane z'imiriro yaduka kandi bikanakingira imiryango yacu. Amakambi ya Musenyi ya mbere na kabiri ubarimwe impunzi z'abanyekongo zigera ku 22,000. Mu kambi ya Musenyi ya kabiri baba ahanini mu mahema yubatswe mu bikoresho vyoroshe. Iyo kambi kaberutse kandi guhimbaza imyaka 2 maze ishinzwe muri ndamukiza uyu mwaka. Naho hari twigoro twabagira neza iyo miriro yama yaduka yisubiriza yerekana ingorane zijanye n'umutekano nuko bariza impunzi aho ziba. Mu gihe bikirindira ingingo zifadika impunzi zibandanya kubaho mu bwoba bw'iyo miriro ikunda kwaduka kwishobora kubashikira zizekuronka kandi nyishirama yo gukinga ayo masanganya yisubiriza. Ngaye makuru ragezwe ko muri kano kanya ufyende subscribe canke sabone ne butarafyenda ko kugira ngo tuje tubana umunsi ku munsi no Muhoza TV Imana iba hezagire.